Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Look Media, bakunzi b'ikiganiro ca Look Sports, mushikirizwa na Jean Arenos Ndongozi ko musanzwe mubimenyereye. Ni ikiganiro no munsi nza kubashikiriza ndi kumwe n'umutumire. Ikiganiro cyo ku munsi wa gatanu twari kumwe n'abatumire babiri murabibuka. Umwe twaje kuba tuvugana ko kubijanye na basketball muri equipe nationale y'abigeme ndetse na Vibe igiye kugaruka. Ubundi twari tuvugana bijanye n'umugwi wa Manchester City na Real Madrid zije gura muri Champions League. Mu kiganiro cy'uno munsi cya Look Sports cyo kuno munsi turi kumwe n'umutumire tuzagukorana mu kiganiro cyose amakuru y'inkino avuga mu Burundi, amakuru y'inkino avuga ku mugano wa Buraya ko musanzwe mubimenyereye. Umutumire murabona hano uwitwa izina rye baza kugivugira, reka tumwakire mu kiganiro cya Look Sports. Murakoze cyane kunyakira muri Look Sports. Ushaka kwidondora ariko arakurikirana ikiganiro cya Look Sports twabwira ati ni tukunkora aha ni ndafise hano nimba nkunda umuguyu canke nkunda umuguyu. Nitwa Maurice Ingabire Jules, umesha wo kubino ndaneze ko namantumye muri Look Sports. Yo kumenya umugwi isanzwe nkunda hano mu gace cy'u Burundi ngo ni yose basketball, football, volleyball, ni yose. Hanze y'ubu ni ikeneye ko ndi umunyamuryango wa Arsenal, sindi umufana wa Arsenal. Umunyamuryango nuko umufana mu kindi ngana umunyamuryango nico bisanzwe aho basanzwe ni ikiganiro cya Look Sports cy'uno munsi cyo kwashikiriza turi kumwe na Ingabire Jules Boris amaze kuba abidondora umwesha amakuru y'inkino aza kudufasha guca hirya no hino amakuru y'inkino atandukanye. Ni muri Primus League inkino zitandukanye zariko ziraba hano muri Primus League ku ndwi igira yarindwi ya 19 yarindwi ya 19 mu ntara ya Muyinga umugwi wa Grenouille waje gutakaza urukino utakaza mbere n'ikibanza ca mbere mu ntara ya Cibitoke umugwi wa Bumamuru waje kuba utsindira imuhira ibitsindo bibiri ku busa harimo igitsindo cyitwa Patrick Kanyanga umaze kubagaruka mu rwa Bumamuru. Ni RLB Amasepiri ariko irakira urukino rwabo rwa mbere bakiriye kuri Centre Technique National. Twaje kuba tuvugana inyuma y'urukino baje gutsindwa n'umugwi wa Kansas United. Baravuga ati twebwe no munsi turiko duheza ibwirizwa gusa kugira ngo iganwa rihede. Tuza kuva mu Burundi twerekeze ku mugano wa Burayi muri Angleterre. Ni FA Cup eko irabandanya umugwi wa Liverpool uza gukungwamo n'umugwi aho mushasha kabiri twa Plymouth Argyle kino kubusa. Ni La Liga Santander ko rakina FC Barcelona, Atletico Madrid ndetse na Real Madrid biri muri yariti ikomeye cyane yo gutahukana La Liga Santander y'uno mwaka. Na makuru y'inkino zo guca irya no hino tumire amateka to yama duheze tugaruke. Twagarutse ubwira kandi bakunzi ba Look Sports twerekeze neza muri Primus League hari ku ndwi ya 19 mu ntara ya Muyinga ndetse no mu ntara ya Cibitoke niho hari harindiriwe cyane yari mu bwo wa Grenouille uri mu kanya ca mbere ndetse no mu bwo Bumamuru uri mu kibanza ca kabiri. Atanu wari ufise urusha rwo gutsindwa ni imigwi ibiri ariko kinana n'imikomeye Grenouille ariko kinana na Olympique Star umugwi wa Bumamuru wari kukina n'umugwi wa Ngozi City naho nyene se umugwi woroshe ariko uko byari bitandukanye ni Grenouille yari yasohotse ni Bumamuru yariko yakirira iwabo imbere y'abakunzi bayo. Ingabire Jules Boris imbere ku rukino rutangura wari umwe mu gace ca mbere n'uwundi uri mu gace ca kabiri warabona ko Grenouille canke Bumamuru umwe muri iyo migwi ishobora kuza gutakaza urukino. Byari bigoye cyane kubera ko urabona ko ugereje kuraba yaba Grenouille yaba Bumamuru numva ko uno munsi tuvugana nizo twumva ko muri territory ya Primus League nizo zizimye. Hari difference y'inota rimwe hagati mu rwa mbere wa Grenouille ndetse no mu rwa kabiri wa Bumamuru. Grenouille yariko yakirwa imuyinga ku kibuga Umuco no mu rwa Olympique Star. Twabonye yuko ku kibuga Umuco Olympique Star nta mugwi n'umwe muri Primus League uza kuwutsinda. Nta n'umwe. Ku rundi ruhande mu ntara ya Cibitoke mu rwa Bumamuru wari ufise avantage ko wari kwakira imuhira. Twabonye ko abanyabuganda usanga basidukanye niho bakunze gushika umugwi wabo wari kwakira umugwi wa Ngozi City. Twovuga ko niwo mugwi waje kuba werekana ibitangaza muri ino saison ibyo tutatwitezeho cyane haba muri derby y'Ingozi tubyuka neza ko ntabwo muri haba match na match retour yaje kwitakaza yariko yakirwa n'umugwi wa Bumamuru nawo uriko ushaka gukorana ingufu zose zishoboka ko muze kuguma muri territory z'umugwi wa Grenouille. Yavuga ati Grenouille swati kanganya swati gatsindwa ndaza kwafasha ikaza cyane nta erere nimwe yarafise. Ku rundi ruhande urabona ko Grenouille haba muri fin ya Fazale ndetse n'ino derby ya phase 2 ni Grenouille twabona yuko yatsinda inkino
ukabona yuko itsinze nta gutomboza Nta gutomboza. ni victoire iri mérite merita itsinze numva ko zari inkino zibiri abantu bari barindiranye igishika kandi kubwaje kubona intore zitazaje kuba ziboneka uku nta gitangaza caje kwa kibaho kuko ku ruhande rwa Egerwan nari navuze ati swati itangarije irashobora gutangaza n'urukino turavye ubukomezi bw'umugwa Olympique Star Olympique Star na cyane cyane iwabo idatinya umugwi n'umwe muri Primus League kuvuga ni indwi ikurikira konzwe 200 ni mu ntara Makamba nkuru nziza Principal Complex Stadium Egerwan zoba yakimurwa mu mamuru urukino uko babona gute rero nicyo kiryoshe muri football muri tumenyereye tubona muri Premier League cyangwa muri Ligue Santander ariko ubona ko no muri Primus League byatanga kuza uno munsi ni avantage umuguzi utsinda uzoba uriko uratera intambwe ngo ujye nk'akararo nk'umugwa nkuru utsinze umugwa Egerwan turashobora kuba tuba turayigura muri territories ni bizoza gutuma umugwege no uzana ikintu cyo kwihebura utagaje inkino zibiri zikurikirana rumwe ziri Christian umva bizo yashaka kuzana ikintu cyo kwihebura mu mugwege no cyane no yuko ni nayo no uriya irakumbuye kumusi cyane harayize imyaka irenga ishika kuri 5 nibaza ko ntayerere gukora si tuko bazori kwakina muri the Principal Complex Stadium bango bafise nabo iyo suti y'abakunzi b'umugwa Egerwan cyane ko sanzwe na benshi kandi cyane ni muhira kuri NPC twitegeye yuko neza ko urukino rumeze neza cyane ruzoza ruvuga ni kubanguranya hagati y'abantu babiri hagati y'umugwa Egerwan ndetse n'umugwa muvuga ariko ni Egerwan imaze inkino muri phase retour iramaze gukina inkino zibiri zikomeye kuri inkuru nziza ariko mu rwa Musongati iratsinda Musongati yaratsinda mu rwa Message Ngozi Egerwan twaje kubona ku rukino rwa Message Ngozi bavuga ati abakunzi bose ba Egerwan turabarekurira umunsi binjiye ku buntu kugira ngo baze gushikira umugwa Egerwan turashobora kubibona kandi ku mugwa mamuru muri Egerwan banze nkeze kwanza umugozi bwa Egerwan yaza ko kino ni kintu ciza ko dukunze kubyumva ko umurorerezi n'umukinyagira 12 ubwo nibyo uburyo si byinshi kuvuga ngo reka ntabwo uburyo njya kuri match ni ikintu ciza ko uri kanashikirana ariko mu gihe umurongozi buhisemo kavuga ati reka tureke abakuzi buno mu wacu baze kwinjira mu rugango baze kubafasha abakinnyi ikintu cyiza cyane ubwo nk'abo tuza kubibona kuri uno munsi naho baza ko ibara amateka akomeye cyane ku ruhande rwa Egerwan kandi biraza iyo bumvise ko n'abakinnyi ko baje kubafasha abatorerezi abakunzi b'umugwa Egerwan biraza ko bibaha nabo motivation ntoyi kugira ngo baze kuba bitwara neza muri uwo mukino kandi uje kubivuga neza baje ko bakina inkino buriya zikomeye cyane Egerwan Makamba niyo avantage nazo bazoza kubasubira mu mamuru bariko muri zino match zitangwa bariko bakina inkino zikomeye cyane bariko bahera ahantu hagumye bino bizoza kuba bigora umugwa mamuru faze returi iri kiraje kurangira bazobona neza yuko bariko barahura n'ibintu bikomeye nuko mu gihe nubwo nta muto wibaho nta numwe uriho ariko rero bagasipina yazaza kushaka rero bishatse kuvuga ati iyo bariko barahera barahura dukunze kuba muri Premier League top 6 iyo bariko barahura no muri top 6 biraza kuba bigatuma bazoza kwahereza ku yoroshe nibaza ikintu cya mbere kizoza kudefinisa ko Egerwan iri muri title race ni umukino wo ku munsi w'Imana mu ntara y'Amakamba nibaza ko bashobora gutsinda umugwa mu mamuru bazoberekanye ko Egerwan inzara y'igikombe ifise uno mwaka bategerezwa nibwo kuyihaga niko novuga izo bari message ikomeye ku ruhande rwa mamuru irungitse kuri mamuru ndetse no kuri imigwi iri kiragwanira ukinzo Flambo de Centre ni twobo haracari kare mugabana yuko kuri title race ni imigwi ibiri duce ku rukino rwa ku munsi w'ejo mu ntara ya Ngozi Stade Urukundo n'umugwa wa Vitaro wagiye gutsindira Ngozi ya Message Ngozi iwabo mu ntara ya Ngozi n'umugwa wa Vitaro utsinze urukino rwa mbere muri phase retour n'umugwa wa Vitaro wagiye gukina urukino rw'ejo uri mu kibanza cy'icumi twibuka ko n'umugwa wa Vitaro uhajeje saison iheze ari champion no munsi ugeze ku nkino 19 uri mu kibanza cya 10 uri kubona ko ikintu kiriko kiragora mu rwa Vitaro n'iki naze ko imbere ko kuvuga ko kiyo kiragora mu ruhande rwa Vitaro ngira ngo ku munsi wa gatanu ngo twari turi kumwe n'abandi ambwiye ati runo rukino rugiye kwa ubuzima bwa Message Ngozi ndetse n'ubwa Vitaro
tuvuge ko n'abantu bari mu nzira yo kurwara bose bagiye kubaho n'abagwayi babiri ntibari abarwayi nyine ngo babe abarwayi nyine mugabo n'abantu bari mu nzira yo kurwara bagiye kubaho rero rezita yari kuvamo yari je kumwanya nabona kuri 50 nabona yuko swat yifise amahirwe nka 50 ari mini nayo kega 19 ni message gozi kubera yuko yo iri muhira mugati tumaze kubona ko message gozi no munsi ntigira muhira kumwe twavuga ati mu kibuga urukundo ni hehe ni Anfield Road Anfield Park uno munsi siko bikimeze ariko rero bari bambaza ati umugwabe wa bitaro umuziki niyoza ko ingorane tumaze kuba tubona kenshi ngaho mu Burundi kugira ngo tware kuguma hejuru moto biragoye cyane umugumaze kuno ubimanaginga ubwa Flambeau du Centre nibyo ntitwari igikombe ariko urashobora top 3 uri mutego swate mukaza cyaka cyane cyaka ni cyaka ni ngira ngo bajamo gato rero uno munsi tuba turabona umugwa Vitaro uri kuri uhura n'ibibazo bikomeye cyane twavuga tuti ubwa mbere muri phase 2 muri phase twidire phase 2 ko twamaze kubona ko Vitaro irashobora kwibyukiranya n'importe ka ugasanga irindukira ibintu umwanya muto cyane twaje kwa tubona irangiza sinuka sezo yariyo irangiza mu bibanza bya nyuma tuzakora tubona irangiza aho ari phase rero tuza kurangira iri big four rero uno munsi tuvugana nako ikibanza cyacu kuri Reign Champion nibaza ko ikibanza cyiza cyane ikibanza cyiza ariko nibaza ko bije guhinduka kuko ku munsi wa gatanu twaratembereye gatoye kuba aho bagiye basanzwe bagira ibimenyetso kuba ca Tampete witwa Sao Paris natubwiye ati turi mu bibanza bibi ariko inkino ziri imbere ni nyinshi turizeye ko tuje kubona umugwa Vitaro turijeje abakunzi bacu ko umugwa Vitaro tugiye kubona uri kurava mu bibanza uriko uregera imbere turindire turaba atari witwa Rambe niyo muri mumaze kumva kuba yuko nta kintu kigiye guhinduka muri no sino nta mukoci n'umwe ashobora kuza abakora ja problema ibintu bimeze nabi bose aba bati haracyaye umwanya uno munsi tugeze ku 19 ya 20 uno munsi bari bakindira 20 nuba ngo hasigaye inkino zingahe ni hasigaye inkino 10 na rumwe 19 bari barakina 19 hasigaye inkino 10 uvuga ngo hasigaye inkino zingahe ziriko zirahera reka turindire turabe kandi uko yumvira ko yikomeje nimba nabandi ariko bikomeye nabo nyene barindiza inkino nabo nyene nabona bati nta erere dufise ko uno munsi bari kukanya bariko baraheraheza ko tumaze gushika mu kwezi kwa kabiri barangiza mu kwa kane mu kwa gatanu bizaba birangiye rero ngo yuko ikibanza cyacu kandi ugacuraba n'abandi bari imbere yiyo mbega ni bande bariko bitwara gute uno munsi tuvugana hari message ngozi isa nuko nayo iri mu bihe bibi ishaka kuvuga ati ndashaka kuduga hejuru mu bari imbere yiyo hariho Musongati hariho Flambeau du Centre hariho wa Ngozi City Rukinzo hariho Interstar nayo twabonye yuko yaje no kuba inabakorera ko muri no saison match rero bayiko irafite gusa Vitaro rero prefer nuvuga ngo konya akaguma kandi ni Reign Champions bavuga ati yatwaye ikombe ku mwaka uheze n'ubu yashobora kuza ikibyukira aho kantu kagumaho nyene mu mitwe ikombe rero sinzi kumaze kubona sinzi ko ibuka ko umwaka mu muri twari ikombe wari umwaka yari hafi gukibuka birakunda ko igaruka kandi umwaka wakurikira nyene yarahatswe rero akantu kuba watwaye ikombe ngaho mu Burundi karagoranye sinzi gituma kare twavuga tuti abakinyi usanga bari baritwara neza muri iyo kipe usanga baragenda muri n'amashampiyona mu bihugu bibaye ugaca usanga umugwi presque wose wasambutse bazanaje abakinyi nibaza ko naco twaje kuba tubona yuko umenga coba kiva ku ruhande rw'uburyo mu migwi ewa ivyo vy'uburyo bwo ari bya mbere biri kuko je bwa mbere nanyumviye ati duce tubifatanye gatoya muri basketball umwaka wese bavuga ati bajya bakinyi bazaye mu runani n'itwa baje bya kuva si hari umuntu ari biwa byavuga ko ashaka kuba yembwa amafaranga ashika $5,000 nibi uno munsi ndaje ko mvuga na Sao Paris arambwira ati ndako ndavuga ati hano mu Burundi eske umukinyi arashaka gutungwa n'amafaranga n'umushahara wiwe n'amafaranga akora muri football ambwira ati ibyo ntibibaho kuko umukinyi hano mu Burundi ahembwa amahera menshi ahembwa 500,000 ibyo bintu ntibishoboka muri football ushaka gutera mu buzima busanzwe ushaka gutera imbere uhembwa 500,000 ukina football nta wundi nta kandi kadufise je gituma rero wumvise ahantu hagiye guha $5,000 by'amadolari cyangwa dufatire ku $3,000 4 muri ano mashampiyona yo mu bihugu bibaye gedrino cyane nzuba ngo
reka ngube mu Burundi fashe equipe zose itwara ikindi gikombe mu mwaka uburyo uriko urahenda ibihumbi amajana nivyo ni ibintu bidashoboka. Duce gatoya kuri Centre Technique Nationale ku nshuro ya mbere muri uno mwaka muri Primus League urukino rwa mbere rwarabereye mu gisagara ca Bujumbura. Centre Technique Nationale ni umugwi w'amasipiri no musi uri kurakirira warakiye umugwi wa Kayanza United. Eske umugwi w'amasipiri ni ibinyere duhereje ko ubwa nyuma kuri ni ibintu c'uburyo bumwe. Umugwi w'amasipiri umaze gukubitwa forfait zibiri muri championnat no muzi bafise gasopo ko forfait kurikira bazoca bafatwa mu ngano. Gusa naje kuba muri kumenga barisuye kandi nubwo insiguro zabo zidafasha ikintu kimwe gihari ikibazo c'uburyo mu migwi kirahari mu urumva hariho birasumbana hariho nivo sabaye niho twogerengera ngo ikipe tukayita Look FC usanga witwa Lorisi ari coach akaba na president w'umugwi rero navuga ko uburyo ikibazo gikomeye cyane kandi urumva nimba bagiye gukina na Aigle Noir Makamba bibatwara uburyo bwinshi cyane no munsi basuye akaje Ngozi Muyinga bacaje Muyinga mu Kayanza urumva ko babiko barakoresha uburyo bukomeye cyane nico gituma kwegereza umupira hano kuri Centre Technique hazubamwe n'uruhombo ku rundi ruhande kuko nimba bariko bagiye gukinira Makamba no mu Aigle Noir bon dufate ko bahora bakira mu Cibitoke bariko bakira mu Aigle Noir bakira mu ntara Cibitoke abantu binjira bakaronka amafaranga eske kuri Centre Technique bazoronka amafaranga nawe bonejo simeshi ariko rebaza ko turavye urukino bakinye ku munsi n'umugwi wa Kayanza abantu ntibari benshi cyane ariko wihaye image avuga ati niyo Aigle Noir yaza basi ubona ko abantu si benshi cyane umva amasipiri sico kibera baje kuraba Aigle Noir na Vitaro sico kibera baje kuraba Bumamuru na Message ngo canke izindi condition zo kurabiramo iyo match yaje kuri Centre Technique neza condition zo kurabiramo hakubereye izuba wamuntu nibyo hazoboneka akunguko mugasinoza nkora kumpatari hariho n'ibintu zotakaza birengeye ibyo bahora baronka bari kutuga runani baza ko twari ko tuvuga ari umumenyereza w'umugwi w'amasipiri ambwiye ati uno munsi twe tuzawukina kugira ngo duheze ibwirizwa bo yabivuze ukura umugabo ngo ni byo yaravuga avuga ati tumaze kurya forfait zibiri uno munsi tuzawukina kugira ngo ntitujye forfait ya gatatu kugira ngo ibihano kuko ibihano bicaga birebire arasigura ko nta buryo dufise uno munsi bushobora gukonkiransa indi migwi umva ni message yene ubona ko irabaje ku mugwi w'amasipiri irabaje ku bantu usanga bakunda umugwi w'amasipiri cawibaza bimaze gushika aho amamedia bimenye bose abari ndani naho je namubaje ati nimba atari banga urashaka kumbwira ingorane ziri mu mugwi w'amasipiri izarize umva yaciye atwenga avuga ati ingorane ziri mu masipiri zirarengeye kuvugirwa hano hantu umva ko ni ibintu byamaze ko nibaza ko mbere boce banamudushiramo tukumviriza ibyo bimwe yaje kuba atubwira bivanye n'ibibazo turimo mu mugwi maze ko tumaze gutsindwa impaga zibiri forfait turi mu bibazo biteye ubwoba ariko naho turi mu kibanza cya nyuma ntitwovuga ko tuko turagwanira kuva muri ico kibanza twe two tugwanira turabe ko ekipe batoyifuta mu higano ibibazo biri mu masipiri ngira sinobivugira hano ku kinyamakuru ekipe nta buryo ifise urazi ko kuva abakiri bose ekipe ni hano i Bujumbura tugiye gukinira mu Cibitoke cyangwa mu yindi ntara usanga dukoresheje uburyo bwinshi ariko gukinira hano nkino zacu zo gukinira muhira biradufasha kuvyereka uburyo si ico gusa ikindi biradufasha no gukinira imbere y'abarorezi bacu inyuma yo kuvuga ari umumenyereza w'umugwi w'amasipiri twaje kuba tuvugana kandi n'uwitwa Emenzo Habonayo umurejanda akomeye cyane muri football y'u Burundi uno munsi ariko amenyereza umugwi wa Kayanza United ubona ko umumenyereza Jeronse mu 3 kwari ko batsinda umugwi w'amasipiri igitsindo kimwe ku busa ni Kayanza United nayo nyene ntihagaze neza cyane ariko ubona ko yo niyamya haraze nk'imyaka 2-3 iri hariya zitatu za nyuma zirakoroka igace sigara yisigaye hajya umva none umwaka umva ko ni Kayanza United igerageza gusiriza ku munsi ni Ebenzo Habana yaje ko tubwira ati urukino rwaje duha icyizere ari nziza mbere n'abakunzi b'umugwi wa Kayanza United ko
bagiye kubona ibitangaza bikomeye cyane nawe nyene tumwumvirize. Facteur ya mbere ubwa mbere no gushima kubona dushobora kuronka amanota 3 hama uti facteur shaka kuba gutsinda nibaza ko mu wabonye ko mu gice cya mbere twashoboye kuba dugira amakosa menshi situ imbere y'igori nibaza ko mu gice cya kabiri twabaye prispose gusumba mu gice cya mbere nibaza ko ari byo bishobora kuba byadutumye dushobora gutsinda urukino twaruka gutakaza urukino na Bumamuru kandi yigo muhira nibaza ko nico nyene novuga n'urujya rukino twabuze amahigwe tutakaza amahigwe menshi gutsinda mu mupira w'amaguru rero yigwe itakaza uburyo bwinshi washobora gushobora gutsinda byama bivamwo ingorane nibaza ko niyo twagize ingorane twagize mu match ya Bumamuru bo bashaka kuronka kimwe baragitsinda twe twashaka gutsinda n'ubu urabona ko igisi cyambere cyari cyabaye kigoye cyane kuba twajoronka uburyo bwushika mu gori gose mugabo guheza bikanka nibaza ko mu gice cya kabiri niho byashoboye gukunda haracari inkino nyinshi ifoko tukina batubandanye badushigikira babe hafi yacu dukine nugukina match urukino rumwe rumwe hama tuzoraba ko ingene higanwa rihera umugwi bifashe mugabo nibaza ko gushika ubu ntambwe ni nziza cyane. Ni Emenzo habona yo kavuga ati umugwa wacu wakanza United bon hari ibibazo twagiye turagira hari ingwane dufise ariko no munsi abakunze umugwa Kayanza United bizere ibitangaza bikomeye bizere ko imbere ari heza mu nkino 11 umugwa Kayanza United usigaje gukina. Ni uwa makuru yakora vuga hano muri Primus League no munsi umugwa Grenade uri bikonda cha kabiri uriko uhangana n'umugwa Bumamuru bazokina ku ndwi ya 20 mu ntara ya Makamba. Tumire amateka towe tuve mu gihugu cy'u Burundi twerekeze muri FA Cup mu gihugu cy'u Bwongereza. Twamaze ko tugaruka neza mu gihugu cy'u Bwongereza muri FA Cup ni Liverpool bako bavuga ko uno munsi ni arashase ya quadruple domestic no quadruple no ngo ibikombe bine mu mwaka umwe. English Premier League no musaba cyane kwa Champions. UEFA Champions League bahejeje amatsinda ari kwa Champions. FA Cup bako bakigwa n'umugwa Plymouth Argyle bako bakina na Carling Cup bazokina final n'umugwa Newcastle United. Ni ku munsi weje baje kwa bakugwamo hari ku munsi weje w'Imana. Hari ku munsi weje baje kwa batsindwa itsindo kimwe ku busa n'umugwi wa kangahe umugwa 24 muri Championship. Iyi niyo bita rero football mu Bwongereza. Si tumure FA Cup na League Cup imwe. FA Cup natavuze ko atemenyera. Umugwi uri ku magenda muri Championship. Urashokaza neza ugatsinda umugwi muri top 4 muri Premier League. Cyane champion ya mbere ya kabiri. Kandi nuka uri ku magenda. Ni Liverpool na Ancelotti yaza ko ibikombe bitatu byo mu gihugu cy'u Bwongereza yarafise ko amahirwe. Irumva kimwe kiranyereye ariko naza ko haracari kare kuri Ancelotti je kubwanje mbere wanashima ndanamushimiye ko nayibire muri FA Cup mushimye ko iyo gumwe muri FA Cup je kwa mushira ku stress zo kuvuga ati reka ndari ko ntwara ibikombe bitatu kandi aracari mushasha nubwo iyo twari igikombe cy'agatwara bibiri nta manza zo kumbraminga muri kandi Liverpool mbatubona uno munsi inkino ntiziraba nyinshi nko mu kwezi kumwe kuri mbere cy'amezi inkino zo zatangirwa nyinshi kandi Liverpool c'est équipe ifise squad iri nini cyane muri nzeri ifise squad gusa bifise ba mbere bajya ba mbere barakomeye mugabo baca bakina cyazi usanga ari inkino nyinshi cyane uruhe haza kuvamo za mvune usanga bikwira mugora kunaza kwanajiga equipe ukaza gusanga mbere arabuze igikombe na kimwe birashoboka ko nta namwe araza kiretse nko muri peut-être League Cup nanye ntivyoroshe kumugwa Newcastle United ntivyoroshe nabaza ko ni equipe yoterwa Arsenal ko waniterwa naza ko kubona baje kubatsinda igitsina kimwe kubusa nta gitangaza kirimo turabimenyereye ko muri FA Cup Championship yaje dukora amateka gukuramo ubwo muri Premier League ni ibintu bisanzwe n'umugwa Manchester City ku munsi wa kangahe warahatswe nyene byawe ntuze wara ko ni uno munsi muri FA Cup umugwa Manchester United Manchester United iracari yatsinze muri Orge igitsindo cha batsinda umugwa wa Leicester City. Arsenal yamaze kuva baratsinda umuhungu wabo wa Ruud van Nistelrooy. Arsenal yamaze kuva Tottenham Hotspur yarayivuye. Tottenham Hotspur ifise ibibazo batamu no mabizi witwa Anje uno munsi nyaza ko turashobora kubona Fabrizio Romano yagize breaking bamusaka siti ko wibuka neza ko yaje kuvuga ngo
mu mwaka wanje wa kabiri atwara igikombe ariko champions yasanzwe ni premier ibikombe byose nta na kimwe asigaranye n'umunsi Europa League burya rimwe muri Europa League Tottenham Hotspur ahubwo rero niyumvira ati ntabwo gutwara igikombe kwiwe nukuza akaja muri akaraba ko yokina Europa League Panama UEFA Europa Conference League ibaye nk'iyindwi aho nyanze batwaye igikombe bon gusa sinibaza ko bashaka abarongoza Tottenham bashaka kumwemera ko ashika hari kubera umusenya ko biravugwa cyane ko hamwe yotsindwa urukino rwa Aston Villa ashobora kuca asezerwa mu wa Tottenham ariko nawe ari barageranye Aston Villa uno munsi turavye na Rodri yagize iteye ubwoba mugabo baciza ko umugeranya na kumushira kuri equipe nka Aston Villa uwitwaye Postecoglou niho kumushira kubugita ishubuki naza ko ikibazo gihari muri gusa haje kubatsinda bamwe muri Rodri rero kugira ngo Manchester ikintu kimeze neza cyane umukino ameze neza cyane kurandi wa Tottenham Hotspur biraza ko turashobora no kubona hari inyungu ije kuba ibonekamo twaje kwa tubona Tot ifise abakinnyi bameze neza cyane sinaba ko umenya ari mu kwezi ifise ba Son batatu Maddison Richardson tukabona yuko yari equipe yari imeze neza cyane anje agishika Postecoglou agishika yari Tottenham iteye ubwoba wari umwaka wa mbere kuko nibuka ico gihe bahejeje inkino 10 za mbere barabambere muri Premier League yari equipe ikomeye Arsenal umengo na Arsenal aje ko batsinda muri Delbego yaje kubatsinda ko imaze kuba irahohoterwa cyane rero ko twitege yuko Ange Postecoglou inkino afise nyinshi muri umugwa Tottenham Hotspur ni star bazomwongera izindi tane tikweri nimba uno munsi tuko turabona yagize Rodri kagira ikintu mufasha barashaka kuba ati kumbure turashaka gusanga hari ikintu gishashika kiraboneka rero ugasanga aritwaye neza ko ifase ngo n'ukomeye kandi nawe nyene yarasavye muri no kitavuga ati tutaro Chris abakinnyi Tottenham Hotspur muri kuno kwezi kwa mbere ndabona ko ibibazo tuzogira ari byinshi umva ko yari yisabiye rero no vuga ngo uya nta shire kuzokinda tubafise hari umuntu akunda kuvuga ngo hari umuboss arakunda kuvuga ngo akorera hano ati jewe niwa ntakwikosa ari jewe nta ngorane njye kosa ndagemeye ari jewe ubwanje mugabe kuvuye ko wa muntu tuzoza kwiruka n'uya bamita Daniel Levy umuyobozi wa Tottenham Hotspur tuze neza yuko ngo bari ko bumvikanye ibyo yamusabye ari muhaye ngo nta kintu Daniel Levy yagiriza ari Postecoglou akazi kose no gasigara ni gwiwe Tottenham iri mu bihe bitoroshe cyane nico kimwe n'umugwa Manchester City ni umugwa Arsenal waravuyemo Tottenham Hotspur yamaze kubivamo no muri Liverpool yavuyemo umugwa Chelsea waje kubivamo no muri Saskia umugwa Manchester City Manchester United Tottenham Hotspur Aston Villa ndetse n'umugwa Newcastle United tuvuga ko niyo migwi isa n'ikomeye abana ko uno munsi kunibuka ko mu myaka hera ari gihe umugwa Manchester United wagira amasezo mabi ariko gahezo twa FA Cup hari kuma kwezi si kuma kwezi gusa rega amaze twa ajya yaratwa FA Cup neza yatwa FA Cup na League Cup League Cup peu importe ko yatwa League Cup amaze gutwa FA Cup kurundi ruhande mugenzi witwa Mikel Arteta sezo yose yaba aheza ro kabiri achaheza ro kabiri eske nubunya turashobora gusanga witwa Ruben Amorim aje agatinda mu bihe mu mwanya utari mwiza no muri conditions zitameze neza kuri bamwe n'abandi turashobora gusanga agendeye kubagendera aho kunyene ugasanga ashitse muri finale kuko agatwara iko kandi azobagiza sezo nziza kurusha uzatwaye iko uzumva witwa Pep Guardiola no musi yatutwe kuvuga Mikel Arteta tuvuge Pep Guardiola azasomije Pep Guardiola muri iyi sezo yose cyane nuvuga ngo hamwe Pep Guardiola kwiduga agatwara ino FA Cup azasomije Mikel Arteta muri iyo sezo azasomije Ruben Amorim turi kuba twese hamwe twaba Mikel Arteta yari FA Cup yo kwiraba mu gihugu cy'Ubwongereza umugwa Chelsea utsindwa ibitsindo 2 kuri kimwe n'umugwa Brighton nta shame yema gona Chelsea sinzwe na Brighton n'ibindi ariko shame iri bisanzwe tikweri Chelsea murazi abas kurusha kwa mbere byaratsinze mega here kuri equipe ikomeye muri
muri Premier League yasinzwe na City yasinzwe na City kandi City rubona yari kiza twatuzi ko ari ikipe ikomeye cyane muga mu zindi nkino zikurikira yaje kwitwara neza ikibazo gihari muri Chelsea n'umunsi umuntu ashaka kwibaza kweri ki Chelsea igeze ku ma equipe akomeye ihobaho kuko nasira kubesha yatsinzwe na City yatsinzwe na Liverpool yatsinzwe yanganije na Arsenal ico gihe Arsenal ni cyage yari mu bihe bibi bya mbere bishoboka muri Nottingham yego siniba kuri Tote kuntu byagenze Tottenham nyaza ko bangana iki yatsinze Chelsea batsinze Tottenham Tote ni bisanzwe na muri yatsinze ahubwo ya yanganije na Manchester United niba batatse mani baranganije yuganeze ko mu migwi ikoma yaje no gutsindwa n'umugwa Brighton yatsinze umenga na Aston Villa bo Chelsea mu migwi ikomeye maze gutsinda bugwa Tottenham mu migwi ikomeye nta kintu cyatwereka nuvuga ngo nimba ikitwereka bino bintu iratwereka neza yuko nta kintu gikomeye zoza kubidushikanamo muri bino bikomeye byose bifise mugace oya Chelsea iriteze muri UEFA Conference League hanyuma iravuga ati ngada komite bashaka gatwara kanye kanye naho ntari mu ntango no bose baturabona yuko mu ntango baje kwatsinda ibitsina bitanu 8 no musana yuko imbuguze ko zasa neza igabana reka turindire turabe nabo babashika indare turashaka gusanga ni Chelsea nta kintu cyane ariko witwa Enzo Maresca rero yaje kuvuga ati Chelsea ntimwitegeye mu biri kuragwanya igikombe Chelsea butwitegeye ne turiko ni nko kwineze hari abantu baje kuba bakritika abantu benshi avuga ati iyo mentality si y'umuentraîneur muri Premier League wante n'umuntu nka Chelsea ubwiye ngo afyato kuko nk'amato yoja muri dufate Big Four kuko no mu Chelsea y'Rwanda Big Four dushaka dufate na nubwo yoja muri standard za mbere buriya Chelsea uzi kumenya ari maze imisi ndetse nabi wari kurabona yuko umenga Enzo Maresca hari akantu ariko arubaka muri Chelsea abantu ariko arabyura icizere yabo turi neza bitwa Enzo Fernandez tubona yuko umenga amafaranga yarahombe bitwa Moise Caicedo twabona yuko we ikintu yarashoboye kwari gukubita imigera abantu no musume urabona ko umenga yagaruka icizere muri abo bakinyi bakomakomeye Chelsea yashyize mu mafaranga menshi nkamwe rero tubona muri fair saison araparvanya kuba wa kane cyo kintu cyiza cyane nibaza ko bari saison iri hasi kumugashira asanatwarana iyo Conference League iyo bari saison iri hasi kandi turavye performance za Chelsea urabona ko mu myaka 2-3 witwa Enzo Maresca bidahindutse uno tutashobora kuvuga ati Chelsea hano umumenyereza mwiza mu Chelsea ubu nakazoza dufatiye kuramo bari bahatiye dufatiye ko bari bahitiye nyene mba twiyibageze yuko yatanya ba Graham Potter yari umumenyereza akomeye cyane Brighton and Barrow ariko biza kuba birangiye Pochettino yari umumenyereza mwiza ariko byaje kuba byanga ndaza ko ni Chelsea tutashobora kubona umwaka umwe mu myaka 2 ari equipe ikomeye kuko mbona abakinnyi bafise uno munsi bari jeune ni FA Cup yari kwiraba muri English Premier League duce muri La Liga Santander ni Atletico Madrid derby yi Madrid yaje kuba inganya no mu Real Madrid igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rwa mbere baranganije kimwe ku kindi FC Barcelona ku munsi wo tuvuga ko niyo yabaye umuganya kuri journée ya muri La Liga Santander uno munsi FC Barcelona iri ku manota 48 49 kuri Atletico Madrid 50 kuri Real Madrid wana ko FC Barcelona twibuka ko bwa mbere Barcelona igeze kuba iri ku manota 7 imbere ya Real Madrid na Real bivuga ko yaje kuja imbere umenga muratanga atari menshi ashika ku 8 rero ino La Liga no munsi biragoye kuvuga ati nake no habo mahirwe menshi cyane ko urabona anytime Barca yashaka kuja mu kibanza ca mbere cyangwa Atletico Madrid ikaja mu kibanza ca mbere byose birashoboka kandi naje ko gusa nuko yabivuze kumenga ariko aracupozanya witwa Diego Simeone ubona ko yaje kwabo uno munsi we equipe ikomeye ya mbere muri La Liga FC Barcelona kandi yavuze batarakina match ya Sevilla ubona yuko Sevilla ni equipe ikunda gukorera mu FC Barcelona ubwo no munsi waje kwitsinda ibisindo kuri kimwe nubwo haje kwaboneka mu mega carton rouge kuri Fermin Lopez no ariko yitwara neza mu munsi yaje no kwanga sigitsi nako ni Barca by'ukuri turashobora kubona yagarutse nayo mu kibanza cya mbere mugabo ni kuzungu ija mu kibanza cya mbere hama tukibaza no munsi kamwe yofata kire kibanza cya mbere ariko ntivyoroshe uko na Atletico Madrid twaratora mu maseza heze ubona ko ni equipe istragolinga yiwe cyane cyane ama equipe matoyi uno munsi ko atari ko biri no munsi ni equipe ya Atletico Madrid ihagaze neza ubona
nta ekipe ishobora kuza yika nabujya mu ekipe buto butira butsinda nganije match zibiri na Real Madrid yatsinze FC Barcelona muri match hadi baracafise match retour game Barcelona gari muri crise eka ntiyari crise cyane sikera erega Barcelona yagize crise muri fin ya 2024 ego gutsindwa n'ama ekipe mato za Osasuna zanje ntitwibageze yuko kiretse izi match menga zibiri cyangwa zitatu rero zibutse muri La Liga yari maze wi match ifise victoire imwe yonyine mu match 8 mu match 8 yarageze crise itari ntoya cyane muri La Liga Santander ngo no musana ko iraboneka ko menga yagarutse umuntu yaribaza mbega iko bipfira he kandi nabaza ko witwa haya amadotori igikombe kivuga kisi igikombe Hans Flick Super Cup ni niyo yonyine arabaza gitwara aracyarimo no muri Champions League apana Champions League biragoye sinaza kuza kwa kumenya La Liga Santander Copa del Rey arimo niho novuga ko hamwe twara ino Copa del Rey nta muntu uza kuvuga yuko yagize saison nubwo atotwara igikombe cha La Liga cyane gusa sindiho ndabona umugwa turabiye muri kahise umugwa Atletico Madrid zo gutwara igikombe cha bo biragoye imyaka yose Atletico Madrid yazo igikombe yaba yagize saison yakina yatsinda no stop yagira no stop ngo yaragenda yasiga ama equipe yani Real Madrid na FC Barcelona yarasiga cyane nitwaza kwa tubona ari ya equipe za kurwana na Real Madrid na FC Barcelona muri ako kazi ngo bavuze umukana byashoboka rero munsi sinaza ko boza kuba bagwana na FC Barcelona na Real Madrid muri La Liga Santander par contre ndabona Real Madrid na FC Barcelona azo kwazitwara muri La Liga Santander ariko Real Madrid mbere ko turangiza duci kuri Real Madrid yafise urukino ku munsi w'ejo mu Manchester City Real Madrid ifise calendrier iri surcharge par rapport au migwi kuko FC Barcelona na Atletico Madrid bo bari déjà qualifié muri phase ya huitième de finale Real Madrid ku munsi w'ejo zokina urukino bakine muri weekend baci basubira bakine ku munsi wa kabiri n'umugwi wa Manchester City Real Madrid no munsi ifise imvune ziteye ubwoba par rapport y'indi muri defense yabo hari witwa Antonio Rudiger ntari hajya David Alaba ntari hajya ku munsi w'ejo witwa Lucas Vazquez yamaze kuba nawe yaragira imvune ntazoza kuboneka ku munsi w'ejo ku mugwi wa Manchester City numva ko iyo nyizoba ari intambamye ikomeye cyane ko Real Madrid kuja muri concurrence niyo yindi naza ko ni ikintu gikomeye cyane kuri Real Madrid yari nahitiyemo ifise ibibazo by'imvune none no munsi kigira n'ibibazo ngo by'abarbitre ibibazo ni byinshi muri Real Madrid ariko muri Champions League igiye guhura n'ubwo bazinanye nibaza ko bazinanye ni nka champion baje bakina bara ni nka champion gusa bazari nka champion ni ubwo yo biri kikina muri La Liga ni kali kikina muri La Liga gusa ikibazo gihari irafise imvune kandi zikomeye cyane no munsi n'udafise umuntu twa Antonio Rudiger afatiro nini cyane mu defense ya Real Madrid Real Madrid brand rw'inyuma ikibazo gikomeye cyane twari tumenyereye tubona witwa Nacho Fernandez nawe yamaze kuba game yarakunda gufatira ahantu hose inyuma akazibira hose barabikora hose muno musi naza ko biragoye cyane ko ubona ibyo arafise bitwara urga Asensio mu wakimeze neza cyane no muri Castilla ne mu Castilla nsikati tubana abakina muri Castilla cyane gakikere muri Real Madrid tuwaja ahandi mugani baza yuko kuno bafise zino nkino nyinshi birashobora kuza kubakora kuko nabo bakinnyi azoza ko bakoresha kenshi cyane nk'abatajya ko tubona bakina n'urwa Leganés ko yababigishije akuri mu gwa Espanyol Barcelona bajya kubasha ko pression haya se barabasinze kuri niyo yavunikiye Rudiger yavunikiye ku match ya Leganés ahubwo ya Leganés nivu yari yamaze kuvunika yavunikiye kuri nyine ya Espanyol Barcelona yavunikiye kuri Espanyol Barcelona ko ndibakwanje no kwavugwa Rouge batahaye umukinya yatsinze mbere niwe yaciye anatsinda kiye gitsinda yagiriye ikosa Kylian Mbappé ni aho n'igitsina bakunze ko babivye cumi twa Vinicius Junior ko Mbappé ngo yakoze gusa ku munsi wa mbere bon cyari igitsindo ca mbere muri nzo ya mu minota ya mbere rero boy ko Real Madrid irafise akazi urumva irafise iyo izindi zirafise point d'avance kuri Real Madrid ndabwa Atletico Madrid na Barcelona kuri izo match za barrage kandi ubacura abantu ko kirafise muri barrage nawe wundi nivyo wenda komeye
baraziranye ni ukuvuga ngo agenda avuga ati ngiye guhura na Pep Guardiola kandi si izina ritoya muri Champions League. Duhereze mbere cyo turangiriza aho nyene kuri point de vue yawe kuri iyo double confrontation hagati ya City Real. Ku munsi wa ni match zibiri za barrage ubona ni zizogenda gute? Nyaza ko kubwaye nabona ko Real Madrid ni ifite amahirwe menshi cyane yo kubandanya gusumba mu Manchester City. Manchester City uno mwaka nibafata akaruhuko kandi ngiye kubwaje karakwiye nta shemi hari kubona ubagize saison yera ava mu saison blanche nta shemi hari kuri Pep Guardiola na Manchester City baratsinze nibaruhu foko barakira abandi bagatwara ibikombe ariko na Real Madrid yaratsinze nawe Real Madrid ntacyo irashobora kubandanya nizoshika kure kandi Real Madrid nayo ni muri Champions League yari kwiye kubanza gafata akaruhuko mugabo yo yese ndayifuza nubwo bashaka twara ibikombe bisaba mugabo Manchester City nibanze ruhuke Real Madrid iramerita gutwara ibikombe ko ni equipe twakoze twese twumva tuvuga tuti Real Madrid mugabo Manchester City tumvise kwa Pep Guardiola rero ko nibanze ruhuke kubwaje igikombe nibaza yuko ndanarabye ndabona yuko Real Madrid niyo izoza ko ibana ya muri zino match biri note muri disque dire ya Rock Sports abatumye bose tubatumye kanza twana ati ibyo batubwiye ni uvuga ngo ayo ma predictions ya Real Madrid igiye kurengana ni ku munsi wa kabiri tariki 18 azo ari match ya kabiri uvuga ngo mugana cyo ku munsi wa gatanu turashaka so kwibutsa ati mbegura ibyo bari batubwiye ni ahanyeshe turangiriza kino kiganiro cha Rock Sports cyo kuri munsi wa gatanu reka shimwe mutumye wacu Boris Ingabire nandi ndagushimiye indongozi ya rero hisi ndashimira abadukurikirana kuri bana batutije akanya ngo badukurikire nawe ndagushimiye ko nawaje kwa unyikora Ekarabe ndashimira abakunzi ba Rock Sports na kanyamuneza n'isusu mubizi kubanwa namwe tubatumirire kubana namwe kwikirana ibiganiro mushikirizwa na Rock Media ku mbuga zitandukanye YouTube na Facebook muzabanze kwikirana ubutandukanye isango rya Rock Sports ni ku munsi wa gatanu mugire aho mubaho naho utaha